Revera gisiguri kurashobora kumusigurira revera niki? Revera bisanzwe mu kubaho. Aho kubaho. Urakoze cyane. Uhoraho niwe agira abagwanire, uhoraho niwe agire abaneshereza. Mu gihe ca Mose abisirayeli ko barajabuka hari intambara nyinshi, nta cepfo ca ruguru, niba baravye imbere babona ikiyaga, baravye inyuma ingabo za Farawo, impande n'impande imisozi yari bakikuje, ariko ijambo riza kuri Mose riramubwira ngo genda ubabwire yuko ngoma ndabagwanira. Haleluya. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turabahe mwiriwe na mwaramutse abakunzi bacu ba Taxis Hope Ministry TV, mudahindishanya kudukurikirana kuri mikro ya mbere muri kumwe na Parfait Indutira byose. Hama kuri no munsi udasanzwe, umunsi twaronse umutumire mwiza, umutumire novuga jewe ubwanje ko namuheruka kera, ndanezerewe cyane kumubona, ndibaza n'abariko badukurikirana yuko mubona arasa neza cyane, ni umukozi w'Imana yuzuye ubwiza, baruka kumusiga amavuta, nibaza yuko atuzaniye ibintu bishasha hano muri studio kwa Taxis Hope Ministry TV. Turaguha ikaze mukozi w'Imana, aramutsa bariko baradukurikirana n'abakunzi ba Taxis Hope Ministry TV. Shalom. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Abakunzi ba Taxis Hope Ministries, turanezerewe kuba muri kino kibanza cya studio. Nizeye neza ko meze neza. Amazina ni Revera Prophet Jackson Nziza. Shalom, urakoze cyane. Bo Revera gisiguri kurashobora kumusigurira revera niki? Revera bisanzwe mu kubaho. Aho kubaho. Urakoze cyane. Hama turaguhakiriye hano mu muryango wa Taxis Hope Ministry TV. Nizere neza abakunzi bacu bashikara kudukurikirana, twabazaniye umukozi w'Imana mwiza cyane. Mugabo tuvuga ko ari mwiza cyane kuri mwese, navuga ko ni mwiza cyane kuri jewe kuko jenje ndamuzi, namugeni muramumenya. Ndizera neza ko muguma mumenye. Turaguha ikaze mukozi w'Imana, ngwino utubwire ico Imana yakuringikanye kuri no munsi, uruhura imitima ya benshi. Mu ijambo ry'Imana niho dukirira, niho dukirizwa, niho turongeramo byose. Kaze kugira ngo ushishikare kutubwira ibyo mpemu yera ashize ku mutima wawe. Kaze turaguha ikaze, karibu. Amen. Ngiye kandi kubaramutsa, nizere neza ko meze neza, musanzwe muri ko muradukurikirana, muri ko muragenda ku kazi kanyu, muri muhira, mu bikorwa bitandukanye. Nizere neza ko ubushobozi bw'Imana buza kubasanga mu kibanza muza kuba murimo. Tudatevye nagomba dusanga ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuvayo 14 ku murongo wa 14 avuga ngo uhoraho niwe agira abagwanire namwe nimwinumire gusa. Uhoraho niwe agira abagwanire namwe nimwinumire gusa. Amen. Haleluya. Amen. Iri niryo jambo ry'Imana nagomba kugira ngo rushe gusangira, kugira ngo umuntu wese ahari yumve yuko yorema mu mutima wiwe. Ijambo ry'Imana tuje gusoma ijambo rivuga ngo uhoraho niwe agira abagwanire, uhoraho niwe agire abaneshereza. Mu gihe ca Mose abisirayeli ko barajabuka hari intambara nyinshi, nta cepfo ca ruguru, niba baravye imbere babona ikiyaga, baravye inyuma ingabo za Farawo, impande n'impande imisozi yari bakikuje, ariko ijambo riza kuri Mose riramubwira ngo genda ubabwire yuko ngoma ndabagwanira. Haleluya. Uyu munsi uhoraho niwe agira kugwanirire kugira ngo ushobore gutsinda ibyo bibazo, ushobore gutsinda izo ntambara, ushobore gutsinda izo ngorane. Ndabizi neza yuko hamwe n'ijambo ry'Imana, Imana ibigomba gutabara umuntu. Igihe Imana yagomba gukiza ihanga rya Isirayeli mu gitabo ca Hosea, Bibiliya imbwira ngo yarungitse uwavugishwa n'Imana. Yesu ashimwe cyane.
turi hano muri fonction canke mwibango y'ukuvugishwa n'Imana. Ndi hano n'ijambo narungikanye n'umwami yuko hari waje kugwanirira muri iyo situation ubona ari negative. Umwami arashoboye gukora byinshi cyane birenze ibyo usaba, umwami arashoboye gukora byinshi cyane birenze ibyo utakamba. Anaco bitwaye ibihe uri kuranyuramwo, naco bitwaye intambara uri kuragwana uyu munsi, naco bitwaye amarira uri kurarira, abavuze ngo nawe uzokwigera utera intambwe, abavuze ngo uzokwigera urongogwa, abavuze ngo ntabwo uzokwigera ushika no ku kintu runaka, abavuze ngo uzokwigera uheza mu mashuri. Ariko nagomba nakubwire ngo ijambo ryarungitswe rivuga ngo uhoraho niwe agira abagwanire. Uhoraho niwe agira akugwanire wewe n'umuryango wawe, ubyizera gusa. Ugomba kwimatanya rino jambo, ko ijambo nibwo buvugisha bwonyine butashoboye kuvangirwa. Naco gituma wizeye ijambo ashoboye gukwega ugukora kw'Imana mu buzima bwiwe. Bisona ngo uhoraho niwe agira kugwanire, si uyu munsi gusa, ariteguye kugwana gushika aho uzova uviriye muri buno buzima. Ari ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Nasomye igitabo cha Yohana 15 ku murongo w'indwi, ari amajambo akomeye cyane. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobera kuno. Ni gikorwa gusa cyo kuguma muri we. Igihe cyose ugumye muri we, ubeje gukwega ugukora kw'Imana ku buzima bwawe. Praise God, hallelujah. Dabizi neza yuko ushobora kuba warasenze, ushobora kuba warisonzesheje n'ibyacamo, ariko wari urindiriye ijwi ry'umuvugisha runaka, ijwi ry'umuhanuzi riciye muri studio runaka kugira ngo rigushikire mu kibanza urimwo, mu kazi kawe, aho uri kurakorera, aho uryamye, uri kuri telefone yawe, uri kuri ku mashini yawe. Dabizi neza hamwe n'ijambo ry'Imana, ubushobozi bw'Imana bushoboye guterura muri iyo situation ubona ari negative bigahinduka positive mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo ijambo ry'Imana ryavuze ngo musabe ico mugomba cose kubera mwagumye muri we, kubera mwashinze imizi muri we. Yesu shime cyane. Igituma Imana yarungitse Mose kugira ngo ashobore gutabara ihanga rya Isirayeli, nuko Imana yari ifitaniye isezerano nawe. Natwe uyu munsi turafise isezerano ryo kuguma muri we. Ugumye muri we uhejeje gukwega ugukora kw'Imana ku buzima bwawe. Imana igwezagire cyane wowe uri kuradukurikirana. Ariko nagomba nakubwire ngo ntucike intege. Bishobora gushika ukaba wiriwe inzara, ushobora gushika ukaba utafunguye, ukaba ata amafaranga kuri inzu ufise, ariko nagomba nakubwire ngo mwijura y'Imana ibona. Ibyo si ibibazo gusa bikikuje ubuzima bw'umuntu, ariko ni ibibazo en general abantu bakunze guhura nabyo. Ariko nagomba nakubwire ngo ntucike intege, ahubwo rushiriza gutsimbatara mu Mana, urushirize gukomera kugira ngo ejo hawe nk'uko Imana yavuze ngo ije kugwana. Imana ije kugwana ntago igira bya binyuka abantu benshi tumaze kubona bagwana. Imana irinze ivuza ngo ndaje kugwana, ndaje kugwanirira. Naho shetani yabuhaguruka ntibashoboye guhagarika icyo Imana agombye gushikana ku buzima bwawe. You are blessed, mwarayizagiwe cyane. Shalom. Ariko nararangiza nagomba ngira isengesho runaka ndagusengera. Ndabizi neza yuko ubuzima bwawe burushiriza gufata iyindi shusho nziza. You are welcome. Urahawe ikaze muri ino sengesho. Father, in the name of Jesus, ndagaze mu bushobozi bwawe. Uyu mumama, uyu mukobwa, uyu musore, uyu mupapa, mu izina rya Yesu Kristo, magaze muri autorite yawe. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze muri ino sengesho rigufi ngo ikibazo umuntu wese yarafise yahora akurikirana ino TV canke yahora akurikirana ijambo ry'Imana biciye kuri ino channel, mu izina rya Yesu Kristo, I speak as a prophet of God. In the name of Jesus, I speak as an oracle of God. I speak as a reverend. In the name of Jesus, any kind of sickness, any kind of kaluska rabaya, in Jesus' mighty name I pray. I refuse any kind lekuza rahadia. Nizina Yesu ndirukanye ikintu cyose, ndakanye impemu yose rikira kubangamira. Urazigame kandi urahezagiwe cyane. Shalom. Urakoze cyane mukozi w'Imana, urakoze kubw'ijambo ryiza uduhaye. Amen. Bo benshi nk'uko bivuze barakunda kwihebura bakiganyira bivanye n'ibihe bariko baracamo canke bivanye n'ikintu kanaka cyo bacarabashikiye mu buzima bwabo. Nizere yuko neza baronse ubufasha bwo kugirana kubaremesha muri no jambo ry'Imana. Urakoze cyane rero n'abakunzi bacu badasingeshe kudukurikirana, tongera kubaha kaze bashikari badukurikirana. Bo nizere yuko muri Taxisop Ministry TV hagiye kuba impinduka idasanzwe cyane. Ndibaza yuko abakozi ba Taxisop Ministry TV tugiye gukora ku rugezo rurerure cyane. Novuga yateme nk'ira ngo dutera tujya imbere. Nizere yuko neza dutera tujya imbere. Urakoze cyane mukozi w'Imana.
dushimire n'abariko baradukurikirana, tubasabe musangize abandi rino jambo ry'Imana, mugire partage, comment n'ibindi byose na kakaboro byose mushikare kubikora. Turabakunda cyane, mwakoze kudukurikirana, nawe ubutaha. Bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.